Umva ico gitipe caje ni umuko. Ni sawa. Na mutipe muremure amwe n'undi mutipe asanzwe nyene binje ngabo. Benje mu muryango wawe. Reka kugira isoro bavuga kijya giti. Merci. Ndani. Jabagabo b'abantu baranyitse cyane. Hola. Jabagabo b'abantu baranyitse cyane. Kino gijinga kije ngabo kirekire. Gifise umugore mwiza, umugore agikunda, bafitanye n'abana, ariko namubonye yinjiye ngabo n'umuko. Hola. Wewe koresha umwanya we. Najua uko mu ndani mzee baba nakubonye ugurura. Fungua. Koresha umwanya fungua. Hola. Mani mufungua hapo mwachie vitu vyenu. Ubura kutavugiza ni afadhali mitereje. Azaviye. Man je koresha umwana mubone nje ngaye ndani n'umukobwa bafatanye nk'abashushu be. Niwe shaka kwe. Kandi mani uri wizi ndakwibuka ryari mu buca ari bonane. Twaraje kugura imuzi wa muzi ya deshira ku bore ya jisi. Musohoke amakamera babashaka. Ivyo naco bintwa basi je umviriza. Koresha umwanja mbere kwanza afise umugore muta. So koresha umwanya kuba afise umugore kandi umugore we aranamukunda byatari. None ngamba niko ndibaza ikibazo cyo bujuju ni ukuntu ukoresha umwanya nyene yoza gusa ngaboro muri no geto n'umukobwa. Ngaca ndasanga wewe ngaca baza mbega ibintu birahuriranye. Aje kugura imuzo, aje kugira iki, aje kugura umukobwa imuzo basi ntaribi. Ugurura nivugane nakoresha umwanya nta birefu n'ukuri. Jisha gusenye ubu muri urugo nta kamera babashaka. Man. Soka manzo. Mugende bro. Ushangaye nawe. Soka. Acha uri mubiki wewe je sindi kandi umuntu rero nkundi iboro vy'induru man. Uko asikiye kandi cuma nterura sindagiterurira ubusa wewe. Man je simva umviriza jewe ndi ngabo kugira mbona nakoresha umwanya. Uko urumve? Shize je ndi ngahanya kugira ngo mbona nakoresha umwanya. Nta bindi. Ushangale na uyo man. To. Wakoresha umwanya. Yo Aston mutugani we. Kuya man kuya. Ngoja kwanza. Ni biki Stone? Akura vya ni biki hapo. Munamufuchika. Stone. Ona bana. Washa tala kwanza. Ona bana. Pana wao. Munamufuchika. Stone. Je nakubonye winjira n'umukobwa ngahinda nukuri kwimana ndarahiye kumana nimekuona uko nangalia mwana abandi miko fini ba Top TV aho bangine kwa Johnny ba Top TV nanje gukora igigane nganya bajya boro muri yani muri eko sate nigafara nigasema uretse koresha umwanya kwiri nigasema nyereka tugiye tuvugute turabe nzaki kuru mama jewe urisi bien yuko nimekuonana mwanamke wizi nimekuonana mwanamke impuzu gusubiza impuzu ngaha hari umukobwa sevre hari umukobwa baje pako demu moya hivi aliwahi kunishorea nguo akakuta nguo haimwene hiyo nguo saa ilidushia kwa ji nimushanjie nimbadilishie kwa nileta jo wimushanjie sawa Imana ntawe twazana Yesu twari dufatanye mwari mufata kama bashushu hivi kitaka kwegemeteko just like this ni birimo kandi ole wakukusha kubibana mze baba nakubwiye dukoresha umwanya direct nyene Stone umviriza je mu bisanzwe ngaha ndahamaza umwanya utari muto vraiment nubwo atari munini cyane ariko jewe narinje kugura impunzu uyu ni konesere wangu wenye nuramuzi bien kandi ahurahazi mie sitaki kubisikia mie sitaki kubisikia eka change wanamubise mu mufuko mebe sozi hivi na nimengeta mu rupango mu ndani bashaka kutubwira ati ngo nyene kuya hapo kamere mze baba wosaka nukuri kwi hakuna vya nyarusa mani umvira nga mimi sinajenga bojite kubira urusako umviriza bashuye sikoresha umwanya mbonye nzaki
mane watsa kamera washa kamera nzake je ndabone koresha umwanya agiye ko yinjiye aboro n'umudebo bafatanye nk'abashushu mbe ndakesira sasa reka dukore tuko turagenda sasa chize bino boro je biranisha bino boro biranyica bikanje bimwe biteye ubwoba cyane yani umuhungwe ubura kuvuga ukuri jiste kuko nyine abantu bashe kubenya yuko nyene yuko kamura kuona kamani muchepuko kamani muchepuko inje oyene ukasanga ubutipi ako ari inyigiza nyine biki nyene kuko haboro uwa boro yinjiriyeho oho nyene bisanga umengo nabirebire bana nyaruka tembea mzibaba tembea oh my goodness nukuru fize nakanuze na posti zigeri ndiko ndavuga yuko ari umukobwa nikundire yitwa Lili icambura ujya mugore akoresha umwanya Mamaji arapostinze ngo aravuga acavuga ati ngo shango turagowe basha ngo ibi navyo ngo nibiki nyene reka nawe ndabikuye umunsi aza kubivuga ku mugabo wiwe ndakesira ego rukuri kw'Imana ya cameraman we kuya mze baba uyu bana uitaka true muvumburo ni sawa mutu abatipe zaki bari serye akura tacha kongereshana ola nahanyene binjiye odi odi ni sawa mutu wizi ujya mutipe umuziti wamwiteguye umukoneseri abanga amajera abonye binjiye mu muryango injenga n'umutipe umwe muremure ukuntu enye nababonye ni sawa najambaze wizi umutipe twa wizi abanga anu mutipe rahonya akora mu isoko mu Kamenge adandaza imuzu nyene ibintu mwiza abo abatipe bagute yako yinjiye ngaha nyene yinje ni sawa mabuje meze neza ashaka mbaze umutipe twa wizi ya adandaza mu isoko mu Kamenge abana bino bizina barusanga baba bita umwana umutipe rahonya nyene mu busanzwe gasanzwe yambara neza ukuntu nabwo ari muremure cyane gufi nyene ukuntu nyene yakarata ari mugufi cyane javre nabwo abanga umva binjenga ari babiri umutipe muremure tuje baba tugende cyane umva ico gitipe caje ni umuko ni sawa na mutipe muremure amwe nundi mutipe asanzwe nyene binje ngabo benje mu muryango wawe reka kugira isoro bavuga kijya giti merci ndani jabagabo b'abantu baranyice cyane ola jabagabo b'abantu baranyice kino gijinga kije ngabo kirekire gifise umugore mwiza umugore agikunda bafitanye n'abana ariko namubonye yinjiye ngabo n'umuko ola we koresha umwanya we na joko mu ndani mzibaba nakubonye ugurura fungua koresha umwanya fungua ola mani mufungua hapo mwachie vitu vyenu ubura kutavugiza ni afadhali mitereje je azaviye mani je koresha umwana mubone nje ngaye ndani n'umukobwa bafatanye nk'abashushu be niwe shaka kwe kandi mani uri wizi ndakwibuka ryari mu buca ari bonane twaraje kugura imuzi wa mwezi muzi ya deshira kubore ya jisi musohoke amakamera babashaka na ivyo naco bintu basi je umviriza kurisha umwanja mbere kwanza afise umugore muta so kurisha umwanya kuba afise umugore kandi umugore we aranamukunda byatari none ngamba niko ndibaza ikibazo cyo bujuju ni ukuntu ukoresha umwanya nyene yoza gusa ngaboro muri no geto
n'umukobwa ngaca ndasanga wewe ngaca baza mbega ibintu birahuriranye aje kugura imuzu aje kugira iki aje kugura umukobwa imuzu basi ntaribi ugurana ivugane nakoresha umwanya nta birefu n'ukuri jisha gusenye ubu muri urugo nta kamera babashaka man so mugende bro ushangaye nawe acha uri mubiki wewe je sindi kandi umuntu rero nkundi iboro vy'induru man uko asikiye kandi cuma nterura sindagiterurira ubusa wewe man je simva umviriza jewe ndi ngabo kugira mbona nakoresha umwanya uko urumve Hizo je ndi ngahanya kugira ngo mbona nakoresha umwanya nta bindi ushangale na uyo man wakoresha umwanya yo Aston mutugane wewe kuya man kuya ngoja kwanza nibiki Stone akura vya nibiki hapo munamufuchika ona bani washa tala kwanza ona bani munamufuchika je nakubonye winjira n'umukobwa ngahinda nukuri kwimana ndarahiye kumana nimekuona uko nangalia mwana abandi miko fini ba Top TV aho bangine kwa jani ba Top TV nanje ukora igigane nganya bajya boro muri yani muri ekosate nigafara nigasema uretse koresha umwanya kwiri nigasema nyereka tugiye tuvugute turabe nzaki kuru mama jewe ko urisi bien yuko je nimekuonana mwanamke wizi nimekuonana mwanamke impuzu gusubiza impuzu ngaha hari umukobwa sevre hari umukobwa baje pako demu moya hivi aliwahi kunishorea nguo akakuta nguo haimwene hiyo nguo saa ilidushia kwa ji nimshanjie nimbadilishie kwa nileta jo wimushanjie sawa imana ntawe twazana yesike twari dufatanye mwari mufata kama bashushu hivi kitaka kuegemetseko just like this ni birimo kandi ole wakukusa kubibana mze baba nakubwiye dukoresha umwanya direct nyene Stone umviriza je mu bisanzwe ngaha ndahamaza umwanya utari muto vrema nubwo atari munini cyane ariko jewe narinje kugura impunzu uyu ni konesere wangu wenye uramuzi bien kandi ahurahazi mie sitaki kubisikia mie sitaki kubisikia eka change wanamubise mu mufuko mebe sozi hivi na nimengeta mu rupango mu ndani bashaka kutubwira ati ngo nyene kuyapo kamere muze baba wosaka nukuri kwi hakuna vya nyarusa mani umvira mimi sinajenga boje kubira urusaku umviriza Stone nyene sana haribi sawa je sinajenganya kubira urusaku wizi tutanga umuco hakuna vya muco ngaho hakuna vya muco je sinajenganya kubira urusaku je bine bibimbabaza kwero kimwemere kwinjira umuntu rero ko kibakwemere kwinjira samini je narinje kubwira kuza ngo uyu ntadandaza impuzu yo ivyo birabasha wowe ibaze nibenge naje nongakwa mani wowe bangaka ko ivya vrai ni gute ata muntu numwe akuzi uitwande ni mushashu sasa ndo ayo majina mawizi mnazitaga mu rupango rota kwa mtu mmoja anakujua mpaka sasa anaanza kufanana size Bujumbura yote nanijua hakuna hapa bakujui tumuze twabaje ingo batu bangapi kama bayine hivyo bagana kuvujana ngo kwibaza mbega ndikiju kuje ni jano hatariho sinaona mimi je nta nimisi ne iheze wimukenga ubwo rero umuzari koresha umwanya kugira ngo abari wafungura inuze yawe mane wizinza nirye yafuze none ko ubunya masako amaze kugenda ku isoko kwaje kube kintu nakirenga urabona ibi bintu by'imivumburo haki ya Mungu urabona yuko uyu yaba ari umuntu akomeye yaraguhakice je narinje kuvugana ni kuri ya force narinje kuvugana nawe kuri ya force jure yangu naona savire mengo yarusha narinje kuvugana ni ya force na ile pantaro ya furungu nje pantaro ya furungu basawa none ujya mukobwa ujya uyo mukobwa yaciye hehe kuko amboro myinjiriye niyo twinjiriye none ari undi mujyango sokira ngaboro man ko je namubonye twazananye urumva twazananye Niyarazi nezi wabo nuyu kuri uyu ntiyaramuzi niko mwaje sigefise namakuru yuko basigaye bavuga yuko wowe usiga uroga cyangwa wamushize muri kano gafuko apana burosi broje sinoroga fresha siyo ziroga man umviriza rero uyu mukobwa jewe yarandonde yambwira wizije twaraguranye impuzu mukamenge ku isoko ancuza ku soko uyu ariko yambwiye tugasanga itagukwiye uzoza ndagukabire sasa mu masayi hawezi kwa ashafungwa ku kazi ntashobora kuba aratonda ku kazi yatonda atevye urumva ikindi naco uyo mwanamuke
yari kaja kwishura anasoma muvire urumva ambye ati duhiti wabo jewe ndamusubiza iyo mpuzu agenda kugura impuzu bwa mbere kuri uyu mutipe ni wamujanyeye uya je yaranciye ko arambwira ati ndo wamukonesera sawa uri mu post na bijuru we mu post ubwo nyine bisigura nabwo mwari musanzwe umuzinanye mugafo munakuba close ku buryo muca muza mufatanye nuramfashe nishika ni waramfashe akwiyegamiye ko sikimya kimya arakisi kimya kimya iwe ndio ilikuwa nataka yachiyagenda umbiza ndakubikira just najenga kubera urusaku urumva ya general postinze video yani ndiko ndavuga ni yuko ari umukobwa nikundira you see kandi abantu batsinze babazigize ni kufisa umugore kandi fise ko n'umwana nko ndavuga nta mpamvu gukora ibintu boro mu bwisho yani binyangiye kubikora nyene ndi sérieux nyene iboro nk'ivyo nawe kama nde bisemeshe tu ukweli kuburyo nyene umwatazuswa kandi kuvuga ati ngo ukoresha umwango yani tumubonanye n'umudemu kanaka apana ibyo byo kwisha mushaka kwigira nyene uri mwiza ku mugore wawe kandi uri umugome ndanamuzi koresha umwanya je ndamuzi koresha umwanya hageze mu mwanya nyene nta muntu numwe yogirisha avuzeko Mio mwanamuke sasa sitatoka hapa bila munioneshi. Wewe Pax. Ni wamubonye mani yinjira wewe. Kamera uri mu nani kweli. Mwe muri ko muko wapi? Ko twe twaduganye ya gardino mwe muri ko muko wapi? Hapa aboro hari osiberi zamani pa kwa osiberi unapaona hapa. Hapa kwa yoma. Hapa ipako na masalon pale. Ndio tuko tunaikaro jamaa tuambe mutusubirie hapa. Sasa leo mreo nuko nakariza umwanya wenda usanga ariko aranaza. Munone hapa no uja mungu kwenda tumisha kipindi man. Wenyereka yani uyo munuze ahari. Wihenze gusa umukobwa Sevre wamubonye ariko ivyo uyumvire ariko byatanguye bakuze bakoresha umwanya media byatanguye yabandanye bakuze bakoresha umwanya media byatanguye koresha umwanya atazi uwo mukobwa. Ubu naho yani ngo yaraje kumwerekana uwundi mwanya araza kuvyemera nukuri kwanyaga wacha kucheka umwanya none wahaciye wowe utubonye wajunyeruka canke waje wahara nundi waciye uwo bayaraje ivyo yo baje gukora yo ndio kosa rinini yankoze kuba wenda nakuwenga sandiziramwo direct baza akaba nafashe n'umwanya mutoya yani ku buryo inza nsanga mumaze no kuhurizo muzu nyene nyifatira nyene aka exclusive ku busazi mani je narinje kugura habaza hari saya tunge yuwa ikamuko munawuri mwizi sibiza oya Jesse ndavyemera mani wo sanga bamunyege miye na jwa muri mufucika bamunyegeje urondere si huko pote uburozi bunakuwaga kweli akyane burozi bunakuwaga akyane burozi bani miye I am sure of this nakubo oya mutipe kumuzi ndamuzi uya musi wo muzi wambara nimbari mu manuze ya ari aboro buca kuri stade niwe yakwambise ndabizi irisa ikibazo rero nti je ndamuzi kwisoko unani niwe ireka ni yake aho ni nayikepi itwafuye kino shapo Fatuma kuta amahera twafuye amafaranga 5,000 mutagani ibebe irekas yani zimbiri urumva tona yijono nona kama yaramavuta urumva miye stone uyu numukonesere wanje misi yose kenshi tuba turi amasaha ku mugoroba sikunyaga ipombe lakini arakunda cyane dupoweshe tuyakoresha umwana burya urabizi yuko ndabizi yuko ubesha ndabesha ariko si cyane ubu nyene bisigwe byo kuransobanura byose nakina kimwe yani ndiko ndizera lazima mbaka ukinyonesha uyo mutu nikonesere sikatali sikonesere sacha demu urikira muna banana ugafuka sema ngo sikimya kimya nimbari kimya rero byanga bikunda wosanga igihe twako turabaza ari ya tubaza atambiyego umutipe twawiza banga mwaciye mukorera ya mwaciye mubikorerako mugabaza kwa mukamukora wallahi je ujya mudemu namboye nukuri kwa nyagasani je nimemuona miye nimemuona ma je ndakeka namubosha je nukuri je namubonye mimi nimemuona kumbe waje uziko yinyegeje narinzi uko yinyegeje udashobora no kuhatora ndashobora atanu kwanza mina muyumbiyo mana abantu bariko baradodora usanga ari abantu batubonye kuko ari abantu bandamukije tucinjira ku muryango navuze ati haba banayita bahitop TV aho as TV uri yandi sinarinzi yuko Stone wewe bantu bakuzi kuri uko bigano bituje uri fresh uri naco gituma rero ngaha rero wowe nushaka kunteranya n'abantu yani badukurikirana impamvu naje ngaboro ni kubeka none wowe wihisha je narabivuze azarani yuko ari umukobwa nikundira nawe bisemeza sazarani urega pa kuza wijijisha wigira yuko ukunda umugore wawe kumbe ukunyuma uko na mikepo ko none uri ubwa mbere wavyanse yuko yego jewe bo kuvyanka nuko je navuga ubugira kabiri kandi mwaje mufatanye
kandi wavuze ko mutari muzinanye fatana nibisanzwe kandi nimba yakwandikiye kuri umutima wa postinze kuri page nimba yakwandikiye kuri page bisigura nabwo yabikwandikiye ku rugo mwe mwacibizi batumajite muba navye bagende koresha umwanya no superstar wanda usanga agiye mwigeza ko bamubwiye ati nyene reka tugerageze tugere canke yakubatereka twigire nka umengo turakundana naba bantu unaho uyu mwana muke mu muripite ko apana ikarapo ryo mengo ntakwice ndiri musalimi niri musalimi mukumwereka yuko mengo nta kibazo kuko narinzi binzanye uyu mwana muke ari mupata uyu namusanze ari karamesa sinzi ikintu ari karamesa aha nyene uyu mukobwa wonye ndikuvuga ngaboro je namusanze hajya ahantu yani ndamubaza ari mutipe nje ngaha n'umukobwa muremure yani ibintu nkizo acaza koza kuranda Naambia nugira ubwoba uyu mutipa aje gushinya umugore wiwe amaze kuvyumva ubora anye ningaha anye umbiriza rero uyu mutipe wizi alifika mupatia je chandinjira indana tumatima nugara jumi bitu hivi nabijua ndabizi neza yuko bishobora kuba anytime bishobora kuba hari hanu ninjiye mu masirikirasiyo fulani mvuga ati abantu barashobora kungwako urumva nikwambia ugara amana umugabo aragyutwe yinyegeje ubwo gende rubaho yani abandi wenda usanga kuba bastari babifata nkishema uko yani ubifata jeze nka umengo urumusuma niyo mpamvu cugenda wishayisha awugeze hose uce wugara apana mubisanzwe kugura imuzu gusa kugura imuzu ugara none kosa none cyo si ibintu by'amacata kugura imuzu umutibe nabonye akora imuzu za bien amugo cyo ngo yugare kugura imuzu akuga je niketse mvuga ati abantu banaza katwanguka oya sikuguruza none kwaguka kuna kuyauza ngose yo ni shida uri mukutana uri muone yo mwana muke ndo kwambia unaronga abariko barabikurikirana jewe namubonye je uberetse iki je ndiko nkeka sha ibintu nivyo binamba baje wananiwe ibi nivyo binamba baje uno wizi rero ako je ndabiyamya shoko yamushize nko mu mufuko wipantaro canke munuze kuba ni murozi ya oya Jesse sino Stone gusa ico abantu bomenya twe nimba dukora aka kazi abantu benshi baravuga ubwa mbere je baravuga koresha umwanya ntabegwa urumva hari banga rimwe natahuye niyegereje abantu nkaba abakoneseri abantu bari muri ico gisata c'impuzu nibirato jamiko na biato bizuri urumva ndazi ko nobegwa kandi bubaremera neze ko koresha umwanya ari mu ba presenter ngaha babegwa ariko ubwa mbere sinari bwatahura iryo banga nco tumuyu mutipe suyu gusa niko nabangine bajama lakini uyu yaranyeretse confiance yaranyeretse yuko ari umuntu wanje kabisa arashobora kumimbaza mwese murinda ya gusa wozi ko za musapoti ujya mu tuza kugura imuzu kuriko na koresha umwanya aje gutora irya muzu aje kwitora uri ko twasanze umukobwa yarinda ko ari ipima mzi uravyibuka niko bipima bako uravyibuka newe twari muri ipima koresha umwanya yarinjiyeyo umukobwa acabaza kwa guhagarara kwambara lakini wakati koresha umwana aratoka hivi ugiye kuzana ijya muzu rero koresha umwanya cyumuhereza yacagomba kubya none wizi none mutama abantu bipima yani bipima urukura baraba ujya musi nta panaro yari yamba ujya mukobwa aba niko kazi nimba ariko bameze rero niko na umeze niyo mpamvu yacumuronderaho kugira ngo muhurize kuko nyene nagushaka kurondera umuntu umutayira aragufata umutayira arakwiyegereza akagutoka kuresa none turiko turadandaza twebwe tugerageza kucreate amajambo meza agera umukiriya kubw'inyene umukobwa nyene acha yumva nyene yuko abagoma no kukurikura nyene kumuraba ariko arambara koresha umwanya yaramuravye acambaye n'ipantaro acambaye nibiki ama ariko wewe umaze wewe waje umukobwa amaze gukura uraze ko warushigaje gatamba ko kwipimira ariko aha munsi hari haboneka yani hafuki no hejuru kugusagwera nganya hari haboneka ipantaro yambaye koresha umwanya kumuraba yacabirika kwanza ariko wakati uri kuya amesha itowa tena akakuacha ukafungwa na nani kuangalia sini kawaida sini wasiri ndio niko nasema yani epa niko ajitetea kuyenga wafuga abakunzi bakoresha umwanya nibibaze jije ko nabeshe yani wewe kama unabefanyaka hivyo inamaanisha bisaba rero yuko nakoresha umwanya arondera umuntu bawuji vyumviro shenge bakura ibintu bisa nka kumwe ndio maana leta mwanamke hapa sasa mzee baba nachobaza kukugira nabitsa kuwia soko akuwa kumutera namweshimu umugore wewe wenye nazi kwa muba umazina kingayo zinanya nakoresha umwanya jewe araciye nka Deza kweli Deza urabeshe Deza mzee urabeshe nta Deza muzina yakoresha umwanya kubera ko nta numwaka uheze bakomanta ko koresha umwanya yambara nabi kandi nk'umustiliste ugomba kuba mwarame kumenyana bisigura yuko twaciye dutangura gukorana umuzereka ndabeye yiboroke koresha umwanya rero je sindabuzi imyaka 2
abo koresha umwanya twavukiye mu quartier turakura twizeza yuko tuzoba abakinyi b'amafilme twiza ko tuzoba abakinyi ba football birangira twisaze muri ino industry sasa rero mu bagenzi biwe mzee ntabwo nari ndakuzimwe ntabwo nari ndakuzimwe gazi kuko bavajije nyine ko ari ball by'amahanyi hinyu ngaha nyene saba basi ndatsinzwe kuko nyene maza ko byandika bavuga ati ngo rero umukobwa ari nyene ibonye nkinzi onya ariko for really je namubonye ntamubonye nimba ukunda gukora ibintu semesha tu kweli nta muntu umwe yokwica nigihe uyu mwaka wa 2023 guys no gukora ibintu bishimishije umutima wawe apana gushimisha wimuke pe ze wimuke nukuhimuka kubera ibi byo guteza abantu nukuvuga ibintu bitonte ega byo nyamukanisha nukuri kw'Imana leta ngo satoneze uko nazo hapa kwanza zani muzu turabe ngahanya zani zo mpuzu ikona mangu vraiment ibi biramba basi mpuzu tena natane ndera ku soko ngira nje ku isoko pako pantaro moja via ya mabuto kuyapa we ni sawa iki gitibe so kibonekizana n'agakobwa ni wiruka bizoba ari ibyo wabohonye oba kumwana cye ifurungu ya kwanza ifurungu ni kali sio kali izo ni zabambaza tavyo biragutse ifurungu ni kali kona nania grife ya tashi ifurungu ni kali sio kali izi ziri kwaza ichi kiboro ni kikali sio kikali stone si tuko watoto town urabizi ko turaba watoto town iki kiboro sio kikali izi kwani za Tupac unamjua jamaa mmoja hivi jina yake Will Smith ni se wa Jaden Smith umugore wiwe rero yabuze gato yakwa ukana kubera uyo Tupac Shakur byani bigumiza hahandi nyene nimukunda Tupac Shakur bisigura ati ushobora gutuma nabandi bantu bafise abagore bashobora yani kubaca inyuma biba byoroshe hapana sinone hivi Mie ukitaka uliza hata mpango niko na yeye na mtoto moya kina tuishi naye nasikie bakakubwira ko mazi sawa ko mutabana n'uwo mugore wa numa koresha umwe wana n'umugore wiwe niyo mpamvu gene rero yuko yohebana nawe amere nkawe nasubiri amalize masomo ni mutie ndani kuna bingine frase yani sombiza abakobwa twe dufise n'umuntu numwe aza kushigikira ko atigeza abona uwo mukobwa gashaka hawana ni stone bandanya kazi mina reka mbandaye turaza gukora ku mugoroba je nza gukora ku mugoroba natani famani kwanza na ibitu ya mangu turasubira sivyo Pax mucikereye imani baki wizi yogoro rero